nico gituma rero abantu bitwa ko turavuga rero tuko turavugana ugasanga bango kubera iki ingeso, ugasanga abantu benshi batigera bahinduka. Rero ni ikibazo c'uko urabona rero muri icyo gihe dufate iyi miryango ya Kayini n'imiryango, iyi miryango ya Kayini n'uyu muryango wundi tuvuga ko ari umwe, hamwe n'ibi bigatanya vyavuzwe ari bo badayimoni bariko baje bakiyambika amashusho y'abantu ndetse atari abantu, ari imyuka igendagenda ariko akaza akiyambika iki kibiri, yamara kuciyambika akagenda mw'ibarabara ukibaza ngo guhura n'umuntu katari umuntu. Niyo mpamvu rero muri ico gihe aba bana ba Seti ni ba bakristo baca baza bagahura nabo. Rero kuko abakozi ba Satani bariko barakora, bo bafite mission, washobora kuza akabatizwa akihana, akaza ngo aje kwihana atihanye. Burya kwihana bene data ntabwo ari ukwatagura, kwatagura no umuntu wawe ugakatagura ukarangiza, ariko kwihana ni umutima, biva hano mu mutima, ni umutima wawe utuntuye, ugatuntuzwa n'ibyaha wakoze. Wamara gutuntuzwa n'ibyaha wakoze ukagenda ukaturira umukozi w'Imana, warangiza kwatura umukozi w'Imana ugaca ugenda ugahinduka. Nimba uri umusambanyi ukabiheba, nimba uri umusuma ukabiheba, nimba uri umwicanyi ukabiheba, nimba uri ubesha, nimba uri utukana, nimba uri ukora ibyaha bimeze gute ukabiheba. Uko niko kwihana. Nugufata bya byaha byawe ukabivamwo, wamara kubivamo ugahindura izindi ngeso, ugahinduka ukagira ingeso nziza. Uko niko kwihana. Nico gituma n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo, ijambo ry'Imana riratubwira muri Luka haratubwira kuntu ijambo ry'Imana benshi bamwe riza rikagwa ku mahwa, abandi rikagwa ku musenyi, ngo umwubatsi bamwe bubatse abo ngo bakubaka ku musenyi andi bakubaka mu mahwa. Barakubwira ngo ni imbuto ngo zaje ngo zikagwa ku mahwa, abandi ku misenyi, ahandi mu ivu ryiza. Rero muri ico gihe niba abandi bumva ijambo ry'Imana, we ijambo ry'Imana waryumva rikaguhindura, ryamara kuza mu mutima rikaguhindura, ukumva kuhinduka, bigatuma uja kwihana. Hariho n'abandi rero ataco bibabwiye, ijambo ry'Imana rivugwa ntiyumve nako adonotse. Harimwo abana bakurimbuka, harimwo ba Yuda ni benshi. Rero mwabo ba Yuda bariko basuka abantu benshi kugira ngo bazojane n'abantu benshi. Harimwo ba Yuda imitima yamaze gukomantara, ari abana bakurimbuka, abo rero bagaca bafata bagahitana abantu benshi. Nico gihe rero muri kino gihe usanga abakristo kubera amaso yabo yamaze guhuma, bariko bafata bagahura na ba Yuda bakubaka ingo. Gasa ndamaranye igihe kingahe bye, ndose nuko saba no batamana nawe ugasanga ni wa wundi, nimba wari umukristo arako mu by'ubukristo nawe aragutwaye, kuko niyo misi yafite. Kandi nko gutwara ntugira ngo gutwara ngo we murunda, ahubwo agutwara gusha muri ya mico yiwe, nawe ugaca ugenda hahandi ukabandanya uko gukora imirimo y'Imana, ukagira nawe kumubandanya wigisha, akaba ariko abantu bononeka. Niko ingeso ziterazonekara. Abantu bagatanguja kugwisha abakozi b'Imana, abandi bagenda kugwisha bakorana mu mirimo, ugasanga ibintu itoro ryabaye urudavagi. Ntubona umukristo, ntubona umunyabyaha, ntubona umupagani, abantu bose babaye bamwe. Kuvuga none Imana iracagendera hano hantu, Imana iracari mw'iri torero. Wibaze nanje ni ugende nawe wibaze, uzogende wibaze mw'itorero ryawe usengera, wibaze uti ino torero iracari mw'Imana, bivanye n'ibikorerwayo.
indirimbo ya desa senkanefu mengo niyo ivuga ngo bari baje gukorana ngo nta ndobeke yarimo. Reka turirimbane. Bari baje gukorana nta ndobeke yarimo, mpwemu yera niho yaza atumwe n'Imana, mwami tuma nonaha inkomezi za mpwemu, umubatizo n'uyu mubatize wese. Bari baje gukorana nta ndobeke yarimo, mpwemu yera niho yaza atumwe n'Imana, mwami tuma nonaha inkomezi za mpwemu, umubatizo n'uyu ubatize wese. Yesu Kristo turengere cyane. Aho karirimbo umuririmbyi ngo yarimbye avuga ngo bari baje gukorana ngo nta ndobeke yarimo, ngo mpwemu yera niho yaza, ngo haleluya, ngo mpwemu yera niho yaza. Yesu nahabwa icubahiro. Karirimbo nkibutse ndumva yenda ari ukuntu mbabaye, kuko muri kino gihe indirimbo bavuga ngo bari baje gukorana nta ndobeke yarimo, ngo niho mpwemu yera yururutse wakabana nabo. Igituma rero mu Imana atacururuka, igituma mpwemu atacururuka mu itorero, nuko abantu bakorana batari bamwe, harimo indobeke. Izo ndobeke rero zirimo ntizishobora kumenyekana, abantu barahumye amaso utakibona. Bene data, amaso yarahumye, ntabwo indobeke zishobora kumenyeka ngo zivemo. Izo ndobeke zikirimo rero nta bobo baguma babakwega bazobajana batabashikane mu kuzimu, babaterere muri Gehinomu. Erega rero abantu bagendera hamwe isi bamaze guterwa muri Gehinomu, basigaje ka kandi ko wa munsi gusa baramaze guterwa muri Gehinomu bivanye n'ibikorwa byabo bakora. Ndababara kuko ndababara pe, kuko abantu benshi ntibigishijwe gukizwa neza. Gukizwa neza ntibavyigishijwe, kuko gukizwa neza wavyigishwa mu ntango ugitanguye kuza ugakizwa. Muri kino gihe Imana niyo yagiye yikwigishiriza, yamavuga ngo igenda yigisha, Imana ikaza gukura hariya haya mu vyaha, yagukurayo ukagira ikigwara runaka, wagira urwo urugwara rumwe rukomeye, ikaza mu nyuma ikagukiza. Yamavuga ati genda unkorere, mbwira neza ikagukiza ikigwara kuzosubira ukavuga ngo yambivuyemo. Uvuga uti niyo utagenda ubikora ubikunze, uragenda kubiko ukavuga uti ntabikora ubuhoho ndahwera, ukabikora n'ubwoba. Ariko hazogera igihe kubwigendera kwigishiriza. Erega nataka tababwiza ukuri, wibaza ngo hari umuntu yagenda akaza kwigisha ibyo atize. Iyo ugiye kwigisha utize nta nubwo ubimenya. Hari ukuntu Imana yo yigishije, ntabwo ari ukwiga ko ngaha muri iyi si. Kukuntu ko muri isi tukiga tugatonda, tukambara uniforme tugatonda, ubu tukagenda ku manivete ngo muri ko reka. Imana ikwigishije gukuramo gafite nyikose, nta mikino. Rero umuntu w'Imana utarigishwa n'Imana, niyo mpamvu uzosanga abantu ariko ico nkundira Imana, Imana ikwigishije irakwigisha, ariko ikigishanya urukundo. Nubwo rimwe na rimwe urakubitika, ariko wamara gukubitika hamwe umaze wongeye nko kuremba igacishamwe akantu. Nayo ubundi kwigishwa n'Imana ikintu gikomeye. Rero muri kino gihe Imana irigishiriza, ikirironderera abayo, kuko
yarungitse abigisha ariko abigisha ntibigishije, yarungitse abigisha ariko ntibigishije. Baragiye bafata bahindura umurongo, yahinduye umurongo, bahinduye umurongo, baza baranegeka. Ntabwo munegeka, muko muneka muzobajana. Babwira ivyaha vyabo, babwira ivyaha vyabo bihana. Umuntu kubera n'umuntu iyo yinjiye mu itorero aza ari umuntu w'umunyacubahiro, aza afite ibintu bikomeye, ari umuntu akomeye, ntumubwire ivyaha. None ko Imana iza biguhora, ujya maze bigafasha iki? Bene data, abantu baragiye barafukafuka, bafukafuka ivyaha vyabo, bafuka ububi bwabo. Imana irababa ifite agahinda. Imana ivuga ngo uri n'ugutwi numva ivyo mpwemu yera, ivyo mpwemu abwira itorero. Hako bavuga ko ry'amatorero ndo nico gihe turimo. Mpwemu yari kuragenda abwira amatorero, abantu bagenda bakafukafuka ivyaha vy'abantu, bakafukafuka. Umuntu ukamubona akora ivyaha uyu munsi, ejo ukabona asubira agakora, ejo ukabona agakora. Ntumubwira ati yani ivyo vyaha, ukumusigiririza ngo nimvuga none aragira uko aragira uko. Agira iki? Agira iki? Kwigihe tugezemo umuntu wese ariko ariruka, tugeze mu gihe cyo gusiganwa, tugeze mu gihe cyo gusiganwa duhunga. Ahubwo bahungishe, mwabwire ati hana ivyaha muhunge, hunga mudapfa. Imana yo mwije turengere cyane. Nico gihe rero twariko turavuga ngo benshi baraje baca bacokera mu bana b'Imana. Bamaze kubacokeramwo, bamwe baravyarana, barashakana, barongorana, bamara uko niba abandi baza bafite mission, bakaza bafite mission, baje fata baravyarana, bararongorana. Bamwe bavyara muri vya bigatanya, abandi bakavyara muri kumva vya bigatanya, bavyara bakavyara ntibabagera abana bazima, kuko nabamaze gucika iki ya imitima y'ivyihebe, bakora ibintu bidasobanutse. Barya ntibashobora kuvayo kuko sinabwo ari abantu, ntibashobora gukizwa. Bo bazoza bica ibintu, bavangavanga ibintu, usanga ibintu birayoberanye, itorero rirabaye ifuti. Nico gituma benshi uzosanga imiryango myinshi, bamwe ngo barakijijwe, ugasanga ariko mu kuroga nibo ba number 1. Ibikibi bakora nta n'umuzima yagikora, ibikorwa bibakora nta muntu muzima wundi habikora. None uco mbwira bo ngo nabahe bafite imitima y'ubuntu, bafite imitima mizima. Ijambo ry'Imana rivugwa, umunsi wose mu itorero, ibikorwa by'Imana babikora. Kuki badakizwa? Kuki badakizwa? Rero ndatamukwiye kuba maso. Bafite imitima y'ubwahi yahebwe. Abo ni ba Yuda. Ba Yuda rero ntibazo bazigera bakizwa. Hariho abafite imitima yakahebwe, ari bo wa mwana wo kurimbuka. Ni bamwe abo bari iminsi bafite niyo gutera basubiza inyuma hasi, basubiza wogize ngo aradugije umutwara akijijwe, bamusubiza hasi. Wogize ngo aragize ngo yihane, bakamusubiza hasi. Fendofe itorero bakarikumbagaza, bakaritera muri Gehenomu. Abantu bakaba mu itorero ari imigenzo, ari ukwinjira no gusohoka, ari ukwinjira no gusohoka, ari ukwinjira no gusohoka. Iminsi n'indi gahera bakazokwisanga batanatswe. Niyo mpamvu mwene data uri kurumva bino,
nagusaba yuko wahinduka neza ukagenda ukaraba neza aho uriko urakezwa uko bimeze, ugasenga neza, hanyuma ukabaza Imana. Wewe ucumva ukidundega kuko araba bamaze gupfa, ucumva ukidundega kuko araba bamaze gupfa. Hariho nabo bangira barabanye iyi video akavuga ati mbega uyu musasara ibintu byo mu byumba gute, wowe bumva yuko ndiko ndasara, ariko mwe data wumva ndiko ndasara, Mana yo mwijuru ikurengere. Ariko uyu wundi yumva ko turiko turavugana tukavuga bimwe, ivyo ndavuga kumva ari ukuri, kuko igituma yanavuga ko ivyo mvuga ahubwo nanagwaye nuko amaso yiwe ntakiri umuntu mu majambo make, ntakiri umuntu, ivyo byararangiye. Rero kuko ntumvuga bavuga ati ntazi n'ivyo avuga uyu. Nico gituma rero uwo nabwira nahanura nuko yanyaragasa hakiri kare akavuga ati reka, ni nk'uwipimisha canke uwivuza akavuga ati reka mfukame mpase Imana hakiri kare, kugira ngo, kuko ndababwira yuko igihe gisigaye n'igihe gitoya, kandi igihe kiyo kirangira n'abayo. Igihe kirarangira n'abayo, isi igihe kurangira n'abayo, ariko uwakijijwe umwana w'Imana Yesu Kristo araje gutora itorero, araje gutora umugeni wiwe yakuye. Kaze mwe data kugira ngo uce bugufi wihane ukizwe. Rero reka tuzobandanya n'umunsi nagerageje kurako ko nakora nk'ivideo zingahe kugira ngo mwenda zicakagura nkore zingahe kugira ngo ndako nakora nka video zingahe kugira ngo ubukurikizo zose tubandaniriza aho twari tugeze, kuko ngomba tuganire mbabwire vyose uko byifashe kugira ngo umuntu wese amenye uko akwiye guhunga, kandi buhungiro nta handi no muri Yesu Kristo. Yesu Kristo ahumugisha. Mana yo mwijuru ibahezagire cyane. Nyakubahwa Yesu Kristo, turagushimiye kuri kumwe natwe, turagushimiye ko tugiriye neza, turagushimiye atawahwanye nawe n'ijuru no mwisi, urero wagorotse kandi urahambaye. Turagushimiye ko ushishikara utuganiriza, ko ijambo riratubwira neza. Oh haleluya, ijambo riratubwira neza ngo ntacu uzokora ngo utibiye ibanga abasavyi bawe. Mana turagushimiye kuko twibira amabanga ahishijwe kugira ngo tumenye uko dukwiye kugenda. Yesu Kristo, ushishikara rero ugende uganirize ubwoko bwawe kugira ngo bashe gutahura, uko tuzi ko wamugwanizi adahengesha kuza kwiba abantu bawe. Ino mama Imana, imbaraga zawe n'ubushobozi vyuruke kubera kugira ngo bashe gutahuzwa ijambo ryawe. Urakoze data kuvyumvise kandi ubikoze, urakoze ko atamana twazuzana natwe, cibane cyane mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo abaha umugisha kandi abahezagire, kandi abasaba yuko mwakora subscribe muri benshi kugira ngo muzuze mubona ibiganiro biza biraza, kandi muze murabikurikirana, muze murabiraba, kandi vyiza ugize umugisha ukara video ukayiheza byaba ari vyiza cyane, kandi muze murabisharinga mu bihereza abandi. Kandi nababwiye yuko n'amakomantere nayo mwakora mukaza mwatuganiriza mukatubwira uko mubona ibiganiro byacu ndetse n'ivyumviro mwaza muduha. Yesu Kristo ahumugisha. Murakoze.